Louange et remerciement au Seigneur. amashimwe abaye ayo mwami mbega twovuga iki kuri ivyo Nous sommes heureux. turanezerewe Cette étoile qui ijya nyenyeri yaduga muri Yakobo niyo yarongora ubwoko bw'Imana we nyene ubwiwe yari afise inyenyeri ndwi mu kiganza ciwe yakije umuco ahantu hari umwiza ejo ku mwijoro twarumvise ngo Betlehemu hasobanura ngo inzu y'umukate w'Imana ibintu byose Imana yari ifise ngo ibiduhe twavyakiriye muri Yesu Kristo nous l'avons suivi de Bethléem twamukurikiye kuva i Betlehemu gushika i Golgota duciye i Getsemane twabambanywe nawe twapfanye nawe twahambanywe nawe et nous sommes restés hanyuma twazuranywe une vie nouvelle. ngo tugire ubuzima bushasha twaramukurikiye twajanywe n'ahantu ho mu ijuru kubwo kwizera muri Yesu Kristo Et nous le suivons turamukurikira dans ses voies. mu nzira ziwe gushikaho tuzova mu kwizera tukinjira mu kubona turazi De quoi nous parlons. ibyo tuvuga turazi iyo uwo twizeye uwo ari we turazi Qui nous avons entendu. uwo twumvise ijwi ryiwe uwo ari we n'uwo twabonye umuco wiwe n'ubwiza bwiwe uwo ari we kenshi tukunze kubivuga hano Des derniers jours, mu avec minsi l'annonce de la parole, ya nyuma mu gutangaza ijambo ry'Imana hamanutse ubwiza bw'Imana umwami ubwiwe est né dans yavukiye mu guca bugufi i Betelehemu ariko ubwiza bw'umwami bwabonekeye abungere mu mirima ils virent babonye le surnaturel. ikidasanzwe babonye ikindengakamere hanyuma aza mu mubiri ibyo bibiri yari umwami n'ubwiza bw'umwami yari yambuye byose ibyari bigize ubumana bwiwe byose aca yigira umuntu kugira ngo aducungure twese atugarukane kuri we amen ninde uca iruhande y'ibyo nta n'umwe uwo Imana yabwiye tumenya neza ibyo twahawe kubw'ubuntu bw'Imana amen nk'uko Pawulo abivuga hano mu murongo wa mbere buno nyene mu Bikorino ba kabiri gatatu ngo mbega twirate ubwacu oya mbega dukeneye uwundi nk'uko abandi babikora ibyete byo twandikira ngo mutwemere oya Notre lettre de recommandation, c'est vous. icete cacu ni mwebwe canditswe Dans notre cœur, mu mitima yacu elle est prise en compte et lue kandi par le monde entier. isi yose irabisoma n'ivyo si gusa kubw'ubutumwa bwiza bw'abantu aho abantu byanditswe mu mitima y'abizera intumwa ivuga hano ngo vyanditswe mu mitima yacu Elle est prise en compte et lue bigasomwa n'isi yose Nous sommes reconnaissants au Seigneur. dufise amashimwe ku mwami ko tudakora gusa gutangaza ariko ibyo dutangaza Dans notre cœur, nabyo biri mu mitima yacu amen si ibintu byanditswe ahantu gusa runaka oya a été ariko déposé et byateretswe neza byanditswe mu mitima yacu avant de poursuivre ma imbere y'uko mbandanya gusobanura nagomba kwibutsa gatoyi ko ejo ku bugoroba twumvise vraiment ibintu by'ukuri important. bihambaye Être sage kuba umunyabwenge au temps mu convenable gihe gikwiriye et reconnaître l'heure ukamenya isaha de visitation yo kugendererwa divine et de n'Imana l'accomplissement no gusohora de sa parole. kw'ijambo ryiwe Tout abandonner et se ugaheba byose ukafata inzira kugira uje guhura n'umwami aho rero nta nzira rero iba ndende nta rugendo rugorana nta na kimwe kiba gisumbiye kwica agaciro coshobora gutwara ngo umuhe oya ubwa mbere uramushima hanyuma ibintu byose twajejwe ibyo twahawe nk'impano ariko mbere n'impano z'impwemu z'Imana izo twajejwe zigomba iminsi yose kuba ku ruhande rw'umwami kugira ngo abihezagire abikoreshe kugira ngo akore igikorwa gihezagiye
l'assemblée. mu ikoraniro Nous avons vu que sur tumaze terre, kubona ko le ku isi Seigneur pouvait multiplier umwami yashobora kugwiza ibintu byose ibyari byashyizwe mu biganza byiwe. Wa mwana yari afise imikate itanu mu nkoko yashobora kugaburira nk'abantu batanu, ariko igihe uwo mukate waja mu biganza by'umwami byaciye bitandukana. Guhera igihe ibintu byose tubishize mu biganza by'umwami, ibyo twakiriye tout devient différent. byose bica bitandukana, Tout devient différent. byose bica biba ibintu Ce sont les bitandukanye. mains bénies. Ni ibiganza bihezagiye, ibiganza gusa havamo imigisha n'ibintu by'impano nziza. Naho rero niho igitangaro cy'Imana niho cyahereye, niho cyatangiye gukurikira. Niko binameze kuri twebwe hano. Turashobora kuza tukavuga tuti ego, mbega by'ukuri twaje tuzanye iki? Si ibintu binini cyane, ntabwo ari ibintu binini cyane, ni nk'ubusa. Mais quand nous remettons ce Ariko iyo ibyo tubishize mu biganza by'umwami, nous nous étonnons duca dutangara ce passe. ku bintu bica bikoreka. Si quelqu'un s'avance, Nimba hari umuntu yokwegera imbere akavuga ati nta na kimwe nazanye, cela n'a pas d'importance. ibyo ntacyo bitwaye. C'est le Seigneur qui Ni umwami niwe atanga. doit être exprimé. Ibigomba kuvugwa mu gihe cyiza, mu gihe kibereye, ku isaha nziza. Nous voulons Turagomba twese kuba umugisha pour les autres. ku bandi. Pour cela, il Ku est bw'ibyo nécessaire birakenewe que yuko Imana nous bénisse. iduhezagira. Il y a des choses Hariho qui ibintu sont des bénédictions ari et d'autres imigisha, qui ne sont ibindi pas atari des imigisha. bénédictions. Et si je Nimba nokora ikintu runaka, icyo nokumva abandi bavuga ngo cyabaye igitsitaza cyangwa ntikigeze kiba umugisha ku bandi, no kwirinda gusubira gukora ikintu nk'icyo. Rimwe na rimwe abizeye baba bafise intumbero nziza, bari imvuga kuri mu mutima, ariko suzuma nimba umugisha w'Imana uri ku bintu uri kuravuga n'ibyo uri kurakora. Ndabaha akarorero, ndeka ndabaha akarorero. Nta ukeneye kwinjira muri ibyo, ariko reka ndabereke yuko ushobora ubwawe. Twarabumvise ejo mu ijoro kuvuga ku ndoto, indoto aho Imana ishobora guha uburongozi. Ariko rero imigisha y'Imana izoherekeza izo ndoto z'Imana. Iyo tuvuga indoto maze umugisha w'Imana ntuherekeze iyo ndoto, ibyo turiko turavuga ceceka, hora, ntusubire kuvuga ikintu na kimwe kw'icyo kintu. Imana ntiri muri ico. Reka ndabaha akarorero. Umuntu yararose ko umwene data umwe azoza i Krefeld ngo bazomwicira hano. Aye ngo niho impera uzobera. Uwo mwene data acagenda mu ikoraniro acavuga iyo ndoto yiwe, hanyuma atagitangaro ntibacumva uwo mwene data akivugwa. Ntituzi iryari gushikaho tumenya yuko ku mpera ko mwene data mwiza yavuze indoto ngo uwo mwene data niyaza aho bazoshobora bamwica, maze nta n'uwasubiye kumenya ibyiwe. Barabaza kubera iki. Reka ndababwire muri kino gitondo, imbere yuko uvuga indoto yizane hano tuvuge yuko ari iy'Imana cyangwa atari iy'Imana. Mbega harimo inyungu iyihe kuvuga ibintu iburyo n'ubumoso ukabipfuka n'ahandi hariya? Twarumvise havugwa mbere umuntu atanumwitwikiro ngo tangaza byose mu mwidegezo. Nanjye reka ndabivuge, niko bimeze kuri twebwe twese. Canke ngaha tugomba kuza dufise ingero zibiri. Oya, tugomba kugira ingero imwe. Nimba hari umuntu yariye byinshi akarota ibintu bidasanzwe, turamugirira imbabazi. Ibyo biradushikira twese, kugira umuntu akayabaguhama akarya cyane akacarota. Ibyo si kosa, ibyo bishikira abantu bose. Ariko nimba hari ikintu
kigomba gutangazwa nk'indoto y'Imana. Banza mukizane tuwe tucyumve, tumenye icyo ari cyo, tumenye icyo ari cyo muri iyo ndoto y'Imana. Ntuvuge ngangoya ngo mwene umuntu afise iki n'iki cyo kuvuga kigomba kuzana ibyago gusa. Oya, mbega ngo ni igiki kindi cyatangajwe imbere y'uko gitangazwa, banza mukituzanire tubivugire imbere y'ikoraniro ryose. Mbega simaze kubikora rimwe kabiri cyangwa gatatu, simbona abantu ngaha rimwe na rimwe ndagira indoto hanyuma nkabivuga nidegemvye nibyo cyangwa sibyo. Je sinagiye ntembera ahantu ngo nagira hose ibindi ngo nibaza ibicange. Oya, reka ndababwira ibi, nta numwe muri twebwe ari umunyempemu ngo asobanure indoto ziwe. Oya, hariho ibintu biduhanamiye byinshi, kubera iki bivugwa ngo babiri cyangwa batatu nibavuga uwundi asobanure, nibavugishwa. Nimba ari umwe asobanura, nimba ari babiri cyangwa batatu hace haba uwundi asobanura. Nimba hari indoto by'ukuri y'impwemu, nimuyandike muyizane hano, tuzosenga kuri ico, tuzobaza Imana idufashe. Kandi ngo uyu muco yico dufite uburenganzira, turagomba kubona ko nimba umuco uri kuraka, tumenye ibyo ari byo muri ivyo bintu. Abantu babona ibintu ibyo ari byo, ntibamenye ibintu bigomba gukorwa n'ibigomba gukorwa. Hari guhagararika umutima mu bantu kubera ibintu nk'ibyo biba byakwiragijwe. Iyo numvise bavuga iyo ndoto, aho umuntu bamukubise bakamwica, ukumva umenga uri umuntu w'umwicanyi, abantu bagaca bavuga ngo Imana yabihishuye. Oya, ntidukeneye guhishurwa kw'Imana kuri ivyo. Umuntu yarariye igipiripiri cyangwa ibindi bintu, hanyuma yumva ibintu nk'uko yabyumvise. Yakoze ikintu kibi mu nzu y'Imana, yajimije abantu kandi agomba gukora neza, ariko umwansi yari inyuma yavyo. Mu by'ukuri mwene data Branham yagize ubushizi bw'amanga igihe mushiki wacu yaza amubwira indoto. Mwene aravuga ati, mushiki wacu, indoto yawe ni nziza ariko ni Satani yayiguhaye. Yego, cyari ikintu, nivyo cyari ikintu. Cyari ikintu. Mushiki wacu, indoto yawe ni nziza ariko ni Satani yayiguhaye. Murazi, iyo tukangutse turashobora kuronka kubona muri rusangi ibintu ingene byagenze, ariko iyo turyamye ni umutimanama wacu tudashobora gukontorora, ntitumenye ibyo ingene biriko biragenda. Rero ducunge ibihe byose, Imana idufashe. Mbega nuko bimeze bene data, mbega buruse ni sawa, nuko bigomba kumera. Iyo hari ikintu gihawe umuntu maze ukaba wibaza uti ni Imana iri muri ico kintu, Imana ari mucumenye uti Imana ntirimo, aho rero ntukeneye kuvuga iyo ndoto. Oya, ugira n'isoni zo kubivuga, kuko ni ibintu bibi cyane biba biriko birakoreka. Ariko iyo wibaza uti Imana yabavugishije icishije mu ndoto, kandi ko hazobamwo umugisha kubwo ishengero ryose, coba ari ikintu kimwe kumbure kwigishwa umuntu ku ruhande rwe canke inyigisho ku bandi canke kuri bose. Nimuvyandike, mubizane hano. Turababwira yuko, turabemera yuko tutazokura na kimwe, tuzazokura. Oya, tuzobisomera hano hantu no gutinya kw'Imana, tuzosenga, dusengera ico kintu, hama tuzobaza Imana idufashe kugira ngo turonke insobanuro y'ivyo bintu. Mbega nivyo? Yego, ndibaza ko Imana izodufasha twese. Ntituzosubira kumva haba ukutumvikana canke ko ikintu iki canke kiriya cyasobanuwe nk'uko bimaze kwandikwa, ngo nta muntu n'umwe agomba gusobanura ibyanditswe nk'uko avyigombeye. Nimba ari indoto ya mpwemu w'Imana, aho ibintu bidafoboye neza, iyo ikintu kidavuzwe neza ico arico, bigomba gushigwa ahantu kubwo guhishurirwa na mpwemu.
Comme je l'ai dit, parfois Dieu le Seigneur nkuko nabivuze rimwe na rimwe imana umwami iravuga itumbereye ukabona nk'ukwerekwa ukabona ibyo ari byo rimwe na rimwe ukabona ibishushanyo bikeneye bisobanuro ariko ndabingiza ntimusobanure mwebwe ubwanyu ntihagire n'umuntu nk'uko atamuntu asobanura ibyanditswe nuko atamuntu asobanura indoto za mpemu w'Imana kiretse Imana yabivuze igasobanura neza ibyo yagomba kuvuga kiretse aho ntimushobora kubikora nimubizane hano hamba tuzobivugako Imana idufashe twese murazi ko mwene data Branham nawe rimwe na rimwe yamerewe nabi ngo asobanure neza ukwerekwa igihe umumarayika w'umwami atamubwira ibyo ari byo mbere n'ukwerekwa kudakurikiwe no guhumekerwa na mpemu w'Imana bikaba biri mu bishushanyo umuntu yerekwa mu butumwa bw'Imana kubwo guhishurirwa hamwe n'ibyo naho woshobora gukora ibindi bintu bibi twabibonye hano na Petero yabonye ibikoko bikwega abona ibindi biza bivuye mu ijuru ibindi byitwega nk'imisiba aravuga ati sinshobora kurya ikintu nk'icyo gihumanye nta na rimwe muraza abayuda bari bafise ibyagezwe byose byagomba kuba ibyera umwami aravuga ati icyo je navuze yuko ari cyera we ntuvuge ngo kirahumanye Imana imwereka inzira yo kuja mu bapagani ariko ubundi bwo yari gukora ibintu bibi cyane iyo atarongorwa n'Imana reka ibintu tubitondeke neza nk'uko Imana ibitondeka mu ikoraniro kugira ngo ntihagire ikindi kintu na kimwe kiza kigaragara kiretse umugisha reka ndababwire iyo mbabwira indoto runaka ntaca menya yuko ntigeze mba umugishe noca ntugara umunwa wanje ibihe byose murazi ico Paulo yavuze avuga ati nimba noshobora gutsitaza umuntu umwe mutoyi kubera ndi inyama mpeba kurya inyama ibihe bidashira ninde muri twebwe yokora ico akavuga ati mbega ico wokora ico ninde yokora ico yihuse muri twebwe oya twosha tubwira umuntu oya birangire Paulo yarafise umutima w'umwungeri kuri we yakora ku buryo ntihagire umuntu n'umwe ateterwa ntihagire umuntu n'umwe atsitara uburyo ubwo ari bwo bwose rimwe na rimwe turiyerekana ngo turabanyenkomezi tukumva oya si byiza inkomezi z'Imana zigaragara mu bushobozi bwacu bwo gufasha abandi tukaba umugisha kuri bo atari kugira ngo tubarabe twirabe twirarira n'ubwibone bwacu si inkomezi z'Imana tugomba kuba abantu bashoboye gusesa ibyo muri data Branham yavuze mumbabarire nimba ndabivuze hano kenshi muri kino gitondo ntibikunze kushikira yavuze ati nimugenzure ibyo muvuga ibyo mukora murabe nimba ivy'ukuri imigisha y'Imana iri kuvyo muri ko murakora nimba bitameze uko ntimusubire kubikorako kubera iki ntitugomba nta kindi tugomba kiretse ic'Imana sivyo nimba umuntu ikintu cyo tugwako ntacyo tuba dushoboye gukora twebwe tuba turi mu birori gusa biriko biraba hano ku isi nk'umuco n'umwiza ibyo bibiri byose bifise birakomeye umuco n'umwiza ikibi n'iciza nta muntu n'umwe hano mu isi yovuga ngo jewe ni misi yose nama ndi mu burongozi bw'Imana oya hariho abantu bera cyane bibaza ngo baragororotse bavuga ati jewe gusa nama imisi yose nama ndi mu burongozi bw'Imana nama ndongowe n'Imana ibihe byose hanyuma rero ugacobora n'abantu nk'abo imisi yose bamba bari munsi y'ubundi burongozi kiretse uburongozi bw'Imana eko umuntu afise ibintu by'Imana arashobora kubivuga yidegemvya akabishira mu muco umuco ukavyerekana bikaba biri mu nyonga y'Imana nyene ubasha bwose bikaguma imbere yayo murazi igihe mwene data Branham yavuga icambere icya kabiri n'ugukwega kwa gatatu murazi icambere n'icya kabiri byari bisobanutse gose ku buryo byagaragara byerekeye ugukwega kwa gatatu yaratangaje ibintu bitandukanye benshi
gens abantu benshi sont demandés baciye ce bibaza que c'était ibyo ari byo le premier et le deuxième. icya mbere n'icya kabiri ubukozi bwo kuvuga ubutumwa bwiza n'ubuvugishwa bose bashobora kubitondeka Mais ariko Frère Branham lui-même mwene data Branham ubwiwe yarashobora kuba ati byoshobora kuba ibi iya bikaba nk'ibi ku cyerekeye ugukwega kwa gatatu. Hariho bene data bagomba kumenya ubwenge bwinshi, baravuga bati oya ni iki, oya siko bigenda, tugomba kurindira tukabona uburyo uko Imana ikora. Igihe hakora iki gitangaza yaravuga ati ubu ni ukwega kwa gatatu, akavuga ati bizoba ari ubu butumwa bw'abazimiye batagira ibyizigiro ku mpera, hanyuma ngo hazoba handitswe ngo umuntu ari uwanduye abantu bandanye kwandura, uwera abandaye kwiyeza n'ugororoka. Oya twebwe twese nta na kimwe dufise gusobanura icyo ari cyo cyose, gusa tugomba kureka hano ubwiza bw'Imana bukatugaragarira. Rayonnement de nouveau, vous savez ce que c'est. La gloire n'émane pas de nous, mais nous ne faisons que la. Umuco ntuva kuri twebwe, oya uratwakira natwe tukawukwiragiza, utugwako hanyuma natwe tukawusubira kurungika. Abikorintho ba 2:3-18 ubwiza bw'Imana bwamanuka hajya hari abantu bari biteguye, bari barindiriye uguhumurizwa kwa Isirayeli kera, barumvise ijwi, barabonye ubwiza, bagiye gusanga umwami, hanyuma baramusenze. Co kimwe niko biko birakoreka hano, twarabonye ubwiza bw'umwami, nimba mugomba kubimenya. Co kimwe nk'uko mubona ibyo ku ifoto mu nyonga h'umwami, niko biri neza neza nk'uko abungere babibonye mu mirima byari bimeze uko nyene, niko umuhanuzi Ezekiel yabibonye igihe avuga ati nabonye ubwiza bw'umwami hafi y'uruzi Kebari. Nibwo bwiza nyene bw'umwami, nibwo muco w'ubutware bwiwe bumukikije. Amen. Nibyo ni ubwiza bw'umwami buboneka n'ijisho ry'umuntu. Aho rero tubona umwami akikijwe n'ubwo bwiza ubwo agomba kuba yitwikiriye, kuko nta muntu n'umwe by'ukuri yomubona hano mu mubiri wacu, twoca dupfa. Rimwe na rimwe turibwira yuko tuba turi hafi y'umwami kubera tumubwira ngo wewe oya reka ndababwire, iyo twegera mu nyonga h'Imana tuba twiyumva ukundi kuntu. Tuca tumenya rero yuko ari ya Mana yera, ya yindi yama ibwira ubwoko bwayo. Igituma ibintu uno munsi byahindutse kubera ubuntu bw'Imana, tukaba twaracunguwe, ntaco bihindura kubw'ukwera k'umwami n'ibyo idusaba. Twebwe twese murazi kera abizeye baririnda rwose kuvuga ijambo ry'ubupfu. Iminsi yose mu mutima wabo bama bafise imbere y'amaso ibiri imbere y'ivyanditswe ngo uwo munsi tuzokwishura amajambo yose y'ubupfu twavuze. Twarasomye cyane mu byanditswe, twarafashe ku mutima kugabishwa n'imburi. Oya ntimufate ibintu minenegwe. Iminsi yose ibintu babifata nta nkama. Ibyo ijambo ry'Imana ryavuga mu byete ni ijambo ry'umwami, ntiwashobora guca iruhande. Ndibaza yuko rimwe na rimwe nuko hoba hari imigisha myinshi cyane yo mu ijambo ry'umwami, n'ubwiza bumaze kumanuka hano buvuye mu buryo bwinshi. Twebwe ibintu tubifata cyane minenegwe, twibaza iminsi yose yuko hariho ibyo tuzokwishura iyo dukora ibintu. Oya bidufata neza nka ibintu nk'uko biri mu buzima bwacu, mu byo tuvuga no mu byo dukora.
Et puis nous attristons l'esprit hanyuma de Dieu. tukababaza mpemu w'imana tugaca twibaza kubera iki ibintu bitatera imbere oya ntiturondera amakosa ku bandi amakosa umwe wese yarondere muri we Mais nous venons ici ariko turaza pour hano nous incliner à nouveau kugira ngo devant Dieu. dusubire dupfukame imbere y'imana tuvuge tuti Et mwami toi-même ton chemin wowe ubwawe avec gira inzira nous. hamwe natwe Parle-nous par ta tuvugishe sainte et précieuse ucishije mu parole. ijambo Aie ryawe pitié ryera de nous. tugirire Qu'un imbabazi fleuve de bénédiction puisse imigisha se déverser. uruzi rw'imigisha rusesekare J'ai souvent dit rimwe qu'Abraham nkuze kuvuga n'avait nti même aburahamu pas besoin de prier ntiyarakeneye pour gusenga obtenir la kugira bénédiction. ngo Il avait aronke entendu la umugisha parole de la yari promesse. yumvise ijambo ry'isezerano Et il avait cru. kandi Le yaragize Seigneur lui Mwami. dit, je te bénirai. yaramubwiye ati Ce sera uzoguha une umugisha bénédiction. uzoba umugisha Pourquoi? kubera iki Il était en possession de la promesse. kuko yari afise isezerano natwe turi urubyaro rwa burahamu ku bwa yesu kirisito umwami Nous avons wacu entendu turamaze la parole kumva de la ijambo promesse de ry'isezerano Dieu. ry'imana muri kino Et gihe nous avons vu, kandi si on twarabonye peut dire, nimba la dushobora gloire kuvuga du twabonye Seigneur. ubwiza bw'umwami imana Nous avons reçu twarakiriye muri ce qu'il avait twebwe à dire. icyo yari afise agomba kuvuga amen Nous devrions pouvoir twotegerezwa kuba umugisha ku bandi ibi binja ibwina mu mutima ejo igihe mwene data Branham yavuga a ati dit qu'en Christ, ati muri il a été kristo manifesté que c'était hagaragaye ko byari ibikorwa by'imana et il kandi yashoboye kuvuga ati nintakora ibikorwa bya data ne me croyez pas. ntimunyizere Mais si je l'ai fait, ariko nimba ndabikoze nimwizere basi kubera ibyo bikorwa nous avons déjà entendu turamaze Nicodème, il kumva pouvait dire, nikodemu yarashobora kuvuga ati turazi yuko uri umwigisha yaje avuye ku mana kuko nta muntu n'umwe yoshobora gukora ibyo ukora soyez tout à fait honnête. mube ivuga kuri abantu Croiront-ils bazotwizigira que Dieu imana idashoboye gushinga intahe idashoboye gushinga intahe imana yenyine ubwayo itariho itashoje ijambo ryayo les gens abantu sont-ils en mesure boshobora de croire? kutwizera Les apôtres ont pu intumwa écrire zashoboye qu'ils kwandika ont- ngo qu'ils ont établi l'obéissance zashyizeho ukumvira mu banyamahanga imana ubwayo yashinze intahe mu bimenyetso no mu bitangaza no mu bikorwa bitandukanye bya mpemu yera nk'uko igomba Paul écrit, Pawulo lorsque arandika des ati non-croyants entrent iyo dans abatizera l'assemblée, binjiye mu ikoraniro l'Esprit de Dieu agit. mpemu w'imana agakora ubuhanuzi bukavugwa Les pensées de son cœur ibyiyumviro sont byo mu révélées. mitima bigahishurwa Il tombe sur sa face. acagwa yubamye agaca yihana ko imana iri hagati yayo Il y a de multiples hariho façons uburyo bwinshi uburyo bwinshi ubwo imana ubwayo igaragara nk'uko ari iri l'assemblée. mu ikoraniro Et il ne sert à rien de ntacyo biba bimaze se couvrir d'un manteau kwitwikira et de dire, umwitwikiro ukavuga oui, uti le Seigneur ego Jésus umwami yesu est partout. ari Là où hose Dieu est. aho babiri cyangwa batatu bavuga ngo bakoranye mu izina ryiwe Il y a une grande différence hari itandukaniro rinini entre cyane le dire ku et byo la umuntu réalité. avuga n'ibintu by'ukuri Il peut y avoir une birashoboka ko haba itandukaniro rinini cyane kuko hose mu isi yose bama bisunga iryo jambo nyine bakavuga bati umwami yesu ari hagati yacu kuko ibyo byanditswe mu aho babiri cyangwa batatu bakoraniye mu izina ryanje zoba ndi hagati yabo les conditions ibisabwa ibyo yasabye nta muntu n'umwe qui répond. yovyishura Est-ce le seul verset niwo murongo gusa wo muri icyo kigabane cyose que nous devons lire au tugomba gusoma bien d'autres ngo hariho n'ibindi bintu biba byitangiye n'ibikurikira uwo nous murongo pouvons tous twese l'extraire. turashobora Il kuwukuramo correspond à notre concept ngo que nous sommes urahuye n'ibyo twebwe turatunganye reka tuwushire uwo niwo tubereye oya ibyo ntibikwiye s'il est présent. nimba ari hari nimba ari hagati yacu aussi alors se manifester. nawe ashobora Alors kugaragara nous devons pouvoir arriver à ce qu'il puisse dushaka agir gushika comme aho il a akora fait nk'uko lorsqu'il a yakoze marché igihe lui-même yagendagenda ici wenyine ubwiwe sur hano terre. kuri ino si N'êtes-vous pas d'avis mbega ntimubyemera yuko ibyo bishoboka hamwe n'imana
C'est possible avec birashoboka Dieu. hamwe n'Imana. Et c'est pourquoi Icyo cela ne gituma doit pas nous ibi paraître bitagomba impossible. kuba ibidashoboka. Le prophète, Umuhanuzi où Dieu s'adresse au prophète Uwo et lui dit, Imana est-ce ibwira que cela devrait être impossible? mbega ibi byoba bidashoboka kuri jewe kubera wowe ubona yuko bidashoboka. Avec Dieu, Hamwe n'Imana toutes ibintu choses sont byose birashoboka. Et nous l'avons dit, Twarabivuze l'église du Seigneur est ishengero le ry'umwami lieu de manifestation du Dieu. naho Imana nzima igaragarira, naho ni ikibanza cyo guhuriramwo Ainsi nous nk'uko lisons byari mu isezerano que le rya Seigneur kera. a rassemblé Turasoma toutes ngo les armées umwami yegeranya ingabo zose zo ku isi kuri wa musozi bakaza imbere yiwe. Imana irafise abera mu ijuru, irafise n'abera ku isi, irafise abahungu mu ijuru, abo yaremye n'abahungu ku isi, abo yabyaye. We yari iremeye ahantu hano hasi aho iba, ahantu aho yashize ubuturo bwayo mu munsi wa Pentekote. Hari isaha, yari umunsi aho Imana yashize ubuturo bwayo hano ku isi ku munsi wa Pentekote. Yaravuze ngo nzoba hagati yabo, nzoba ndi kumwe nabo, nzogendera hagati yabo, bazombera abahungu n'abakobwa. Amen. Kandi nibyo yari yaravuze kandi ibyo yasohoje. Ariko ino ba kabiri 6:16 kuri Pentekote kubw'umubatizo wa Mpwemu Yera hamwe na Mpwemu Yera, ijambo umubatizo rivuga ngo ukwirizwa mu kintu, ukirizwa. Iyo umuntu abatizwa mu mazi aba yajobetswe wese mu mazi, aribizwa, aribira rwose. Iyo umuntu abatizwa muri Mpwemu w'Imana, arabatizwa mu mwuzuzo wa Mpwemu w'Imana. Alors si abatizwa icyo ukibona aha bari Mpwemu w'Imana, abatwikiriwe Mpwemu w'Imana aba acaza kuri we. Ntusubire kubona umuntu, ugabona gusa Mpwemu w'Imana aza kuri we, akaba atwikiriwe na Mpwemu w'Imana nk'uko umuntu abatizwa. Aho rero ntusubira kumubona na gato, yagiye kubera iki? Ntakiriho, ntakibaho. Ya Kristo agomba kuba urero, agomba gushobora kugaragaza ubuzima bwiwe muri we. Niko bimeze ku muntu yabatijwe muri Mpwemu w'Imana. Turasoma muri Korinto ba mbere 10 ko ubwoko bwa Isirayeli bose barabatijwe, niko byanditswe, mu nkingi no mu kiyaga. Muri Korinto ba mbere 12 kimwe cyari icyitegererezo cy'umubatizo wa Mpwemu, ikindi umubatizo w'amazi. Ntibari babatijwe gusa mu kiyaga, bari babatijwe no mu nkingi no mu kiyaga. Il y avait les deux. Ibyo bibiri byariho. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Handitswe gute ku mpera ngo Imana ntiyahimbarirwe benshi muri bo. Murongo wa 5 ariko ni ba mbere 10. Kubera iki? Uko bagomba gukurikira inzira zabo barabikoze. Ibirenge byabo byari mu isi y'umwami, ariko imitima yari imaze gusubira muri Egiputa guhera kera. Aho rero niho hari itandukaniro. Tugomba kubona ibyo bibiri muri kino gihe: umubatizo mu mazi n'umubatizo muri Mpwemu. Amen. Umubatizo muri Mpwemu mu mazi kugira ngo dushobore gukora isezerano bitarimo umutima ukagiriza, hanyuma mu Mpwemu kugira ngo icyo cemezo Imana nayo igisohoze icemeze. Nta yandi mahirwe, nta bundi buryo. Oya canke nk'ibyo canke sibyo, bivuge ni nta kundi bishoboka. Ntiwovuga ngo ego umwami ubu rero ni ikintu kidasanzwe. Kumbure byose Imana ishobora guca iruhande y'ijambo ryayo. Tugomba gufata inzira igororotse n'Imana yacu muri kino gihe. Aho rero bizoba bikenewe yuko tugira inzara n'inyota mu mitima yacu kubwo kugororoka kuvuye ku Mana. Aho rero dufise isezerano, harahezagiwe abafise inzara n'inyota kuko bazohazwa. Nivyo twifuza twese
muri kino Vous savez que gitondo le Seigneur murazi ko umwami ntakubita hasi oya twese twamaze gukubitwa hasi n'ibintu byose byo mu buzima bwa misi yose n'ibihe n'ibintu bitandukanye byo muri ino si bigorana kubera iki handitswe ngo dutegerezwa gucungurwa muri runo runganwe rugoramye rw'ikidambidambi oya abantu birabamera nabi kubyizera oya yaba ababyeyi bacu batubwira umwaka waheze umwe yari umugenzi w'uwundi umwe yarafashe uwundi ibyo byari mu bintu bibandanya mu buzima bw'abantu uno munsi bimeze bigenda gute dushobora kuvuga tuti mwami nunyaruke vuba uheraheze ibintu byose udutware iwawe mu nzu imuhira ariko imbere y'uko ibyo byose bisohora imana iragomba kugaragara kandi irindi rimwe mu bwoko bwiwe mu buryo bw'inkomezi nyinshi cyane ndabibabwira turakeneye umubatizo w'amazi kugira ngo dukore isezerano n'imana kandi turakeneye umubatizo wa muhembe kugira ngo dusoze iryo sezerano n'imana tubyemeze kugira ngo tube abantu abagaragaza ubwiza bw'imana iyo imana yasohoza isezerano rya mbere yaramanutse ubwiwe n'ubwiza bwiwe hariho ibihumbi byinshi iruhande yiwe umuriro wera wari hajya kuri we atangaza ijambo ryiwe acariha ubwoko bwiwe iyo isoza isezerano rya kabiri umwami Yesu aravuga ati mu by'ukuri ngo iri niryo sezerano rishasha mu maraso yanje murazi ko ibyo nabyo bisaba yuko haba ukubambwa gusa ariko no kuzuka kugira ngo yemeze ko umwami Yesu yapfa gusa ntazuke ubu tuba tuvuga ubutumwa bwiza ubwaho uno munsi nta na kimwe tuba dufite tuvuga ukuzuka kwiwe yabaye intsinzi yabaye ikimenyamenya ko yari we bugingo ko muri we yafashe uruboyi rw'urupfu ko yari asohoje intsinzi y'Imana hano hasi ku isi ariko hanyuma habaye ikindi yavuze ngo rindirire Yerusalemu nibwo imbere y'uko yazutse gato bahuye abigishwa akababwira ati nimwakire mpemu yera ngo abo muzogirira imbabazi z'ibyaha bazaba babigariwe abo mutazobiharira bizabagumako cyari ikintu c'ububasha ico umwami yavuga hariya kandi ibyo yavuga ibyo yibaza yumvira maze uko iminsi yegera ko yavuze ku mpera y'imisi yo 40 yababwiye ati nimurindirire Yerusalemu abatuma bari kuvuga bati mwana ntiwaduhaye byose ntiwaduha ububasha bwose ubwo twari dukeneye mu gikorwa mu bukozi ntiwavuze wowe ubwawe uti we ntiwaduhuhiye ko ntiwaduhaye ubuzima bwawe ku ntango umwami yabahaye mpemu ubugingo ubu rero umwami nawe yahaye ubuzima bwa mpemu abiri hano Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri ukuremwa kwa mbere ukuremwa kwa kabiri ibyo bibiri biragerekeranye mbere biravanganye ariko ibyo ntibyari bibahagije yaravuze ati rindirira Yerusalemu gushikaho muzokwambikwa mubasha bwo mu ijuru kugira ngo mushobore gusohoza icyo gikorwa iryo tegeko mbahaye n'ububasha bwanje mu burongozi bwa mpemu wanje yera ikintu ni itegeko ikindi ni ububasha bukenewe kugira ngo ushobore gusohoza icyo gikorwa uba warose turafise amashimwe kubw'umwami kubwo ubwo burongozi bwose kuri izo nzira zose n'ubwoko bwiwe kandi twashyize ku mpera z'ibihe ntituzi mbega iyi ntambwe ikurikira ubwami bw'Imana niyahe ikintu tuzi ni kimwe ni uko wundi yadushize hano azoturongora azotuja imbere azobana natwe kuko ntitugomba kandi ntidutegura ikintu na kimwe c'iwacu nimba hari umuntu kandi agigomba ikintu ciwe mucibagire mwihuse ibyo bitwara gusa mu guteterwa
n'abantu bangahe bakoze imigambi yabo ubwabo bakagomba guhindura isi yose, bakagomba guhindura ibisagara byuzuye byose, bagomba kandi baragomba. Ariko twebwe ntituri, twebwe twageze ahantu tuvuga dusaba tuti mwami ugomba nkora iki, uragomba gukora iki ga mwami, umugambi wawe ni uwuhe ga mwami, ibyo ugomba n'ibihe ga mwami. Yego turagomba ko kino gisagara cyose cokizwa n'igihugu cyose n'amahanga yose. Ariko iyo nibaza ku bihugu byo mu burasirazuba havuga nti Mana ugomba kubemerera babumve ijambo ry'ukuri ry'Imana, kuko ibyo bumvise byari ibintu bigoramye, ni ibintu by'abaroma by'imigenzo ataco bipfana n'Imana. Ariko hamwe n'ubutumwa bwiza abantu baramenywa amaso bagumwa mu buzimi. Ntaco dufise dupfana na politiki, ariko ubukomunisme ni ikintu cagwanya gatolika. Ariko twese twabonye ibintu nk'uko byagenze. Umupatiri n'umunyeshuri wo ngaho, abo nibo barongora, abandi bose bagomba kumvira, bakabwira abantu ngo uko bimeze kose muzi gusoma, naho mubishobora ntimushobora gutahura n'ibyanditswe, ni twebwe tubazanira ibyo mugomba gutahura uko papa yabiduhaye. Uko niko byari bimeze, byari bicuritse mbere mu rungano n'urundi rungano. Ndavuga Mana, mbega ntibyoba bishoboka ko ari mu bugombe bwawe ko aba bantu baronka impano yawe nziza, ntibagumye ibyo bintu iminsi yose bavuga ngo oya twebwe oya ntitwazigamye. Oya, mu by'ukuri bari bakwiye kuronka impano y'ukuri y'ubuntu bw'Imana ya Yesu Kristo wenyine ubwiza. Yaba narenze ni ukugomba kw'Imana nosemereye ijoro n'umutaga gushikaho ibyo bisohora. Ariko ibyo bintu ubitereka imbere y'Umwami, ukavuga uti ibintu uzabikora neza, urazi ibintu byose, urazi ibigomba gukorwa. Ariko muri twebwe nk'uko byagomba kuva kuri twebwe, Imana yonyine igomba gutanga itegeko ryayo. Aho rero twoca tugende Moscou tukavuga tuti mushinga ntahe, ibyo mwabwiye hano ni ibintu byo kuzimiza abantu. Ariko ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'Imana ni iki na kiriya, kugira ngo mumenye uko bimeze uko. Ubu rero reka mpamagara Imana nyir'ububasha bwose kugira ngo ishinge intahe ubwayo imbere yanyu mwebwe mwese. Rimwe na rimwe ubwo wibaza uti Imana iheranya abantu bose, kumbura izokora ikindi kintu runaka, ntabyo nzi, sinzi mbenzi. Kumbure Imana ishobora ikindi kintu ku mpera kugira ngo yemere abantu bo muri runo runganwe bakore uguhitamwo kwabo. Imana yonyine ni ibizi, twe ntabyo tuzi. Twe twaba twiteguye kuja aho aturungitse, tukavuga mu guca bugufi kose kandi dufite ubushizi bw'amanga aho ibintu babiri. Ariko ubu rero icakamara ni uko Umwami ashobora kuronka inzira hamwe natwe twese. Ntimwibagire guhera kuri ino saha muri kino gitondo dusese ubuzima bwacu, tubusuzume, turabe nimba ibyo twavuze nimba ari ukuvugishwa indoto, turaronka amajambo meza ngo tuvuge ibyo tugira abandi. Oya, dusuzume tumenye yuko ibyo bintu byabaye umugisha canke byabaye igihushane. Oya, dusuzume nk'uko Bibiliya ivuga ngo umwe wese yisuzume, umwe wese asuzume ibikorwa byiwe hanyuma yishime. Oya, nta kiba gisigaye iyo twisuzumye twese. Iyo umwe wese yisuzumye n'ibikorwa byiwe, ninde yo kwishima? Ninde agomba kwishima? Nta na kimwe kiba gisigaye. Iyo ari igikorwa c'Imana turagomba kwishima cyane, ariko iyo ari ibikorwa byacu turateterwa, turamaramara, kuko ntacyo twokwishimira. Ariko haranditswe kandi umuntu ntiyagomba kwishima, yishimagize mu Mwami, kumenya yuko Imana ari nyembabazi, Imana ari yo kwizigirwa, Imana ari nyembabazi, ari igira neza, itanga impera
le cherche. kubayirondera Paul écrit pawulo en Éphésiens, arandika nous l'avons hano entendu, il nous twamaze a rendu kubyumva capable ngo yaradushoboje d'être des ministres de la nouvelle kuba alliance, abakozi b'isezerano rishasha non de la lettre, atari mais abinyuguti de l'esprit. ariko ku bwa La lettre mpemu tue. inyuguti zirica mpemu atanga ubugingo abikorera wa kabiri gatatu umurongo wa gatandatu ibyo dukeneye no kuronka ubuzima bwa mpemu w'Imana. Et si le Seigneur pouvait, d'une nimba manière umwami ou d'une mu autre, buryo ubucange buriya yashobora kutujana twese ahantu aho ashobora nous rendre vivants. kutugira Nous abazima puissions d'une part dushobore mu ruhande rumwe souvenir de l'alliance qu'il twibuke a conclue isezerano avec yasezeranye nous, natwe ku bwa que les Golgota promesses ko contenues amasezerano dans cette ari muri nous soient ajya une fois de plus masezerano rappelées twibuke ubundi busha et que de notre côté nous maze ayons mu ruhande rwacu répondu à cette alliance tube twishyuye kuri ayo masezerano tugire isezerano kuko petero abyandika atamutima utwagiriza. d'autre part ku rundi la ruhande gloire du ubwiza Seigneur bw'umwami puisse descendre bushobore pour kumanuka confirmer kugira ngo que busohoze Dieu yuko est dans Imana la chose. iri muri ibyo bintu Nous avons lu, twabisomye. si la première alliance avait iyo déjà une isezerano gloire qui rya disparaissait, kera ryari rifite ubwiza bwagenda buvaho mbega révélera-t-elle la gloire isezerano rya kabiri rizogaragaza ubwiza bw'Imana butavaho bugumaho bugumaho. dans la première alliance mu il y isezerano avait rya la mbere condamnation. harimwo ugucirwa Nous kw'iteka sommes heureux que la turanezerewe condamnation ko ne soit gucika pas kw'iteka mais kutagumiyeho que la grâce de ariko Dieu ubuntu ait été bw'Imana manifestée bwagaragaye par Jésus-Christ ubwa Yesu notre Kristo Seigneur. umwami wacu Car la loi a été kuko donnée par Moïse, icyagezwe la cyazanywe grâce na et la Mose vérité sont venues ariko par ubuntu Jésus-Christ. Et nous n'ukuri sommes byazanywe na heureux que Yesu la première Kristo. alliance Turanezerwa rero ko remplit son rôle isezerano rya mbere ryakoze igikorwa cya prononçant cyo la condamnation. rikadutangariza ko duciyeho ku iteka ariko cyari ikintu carengana. Mais ce qui s'est passé en Christ icyabaye muri ne Kristo passe pas. C'est ntikirengana ce que nous emportons nicyo avec nous dutwara dans natwe mu bihe C'est no mu bihe l'œuvre bidashira. de Dieu ni igikorwa dans c'Imana chaque cœur mu mutima individuel. wose w'umuntu. Je sais ndazi Que Dieu est prêt yuko Imana iri hagufi donner sa kugira ngo confirmation itange et ugusohoza à laisser venir sur nous kandi ireke kuri twebwe haze de son ugusigwa kwa Saint-Esprit mpemu yera afin que nous soyons kugira ngo saisis dushobore du petit au plus gufatwa grand par la muto n'umukuru puissance dufatwe du n'ububasha Saint-Esprit. bwa mpemu yera. Que quelque chose se produise ikintu ici gishobore gukoreka hano muri qui puisse kino cumba glorifier le nom maze ishire hejuru Confirmer izina ry'umwami isohoze ijambo ryiwe nous aider. Nous qui idufashe sommes réunis twebwe rassemblés twakoraniye hano pour kugira ngo toutes. dukorane burundu. Imana iduhezagire twese Que nous soyons une lettre dushobore kuba ouverte lue icete par tout le monde. gisomeka cuguruye gisomwa na Que bose nous ayons tous dushobore la même twese confiance et la même espérance, kugira la même ibyizigiro bimwe ibyizigiro bimwe espérance en lui que muri we byose amasezerano yose y'isezerano rishasha ayo masezerano yose mu isezerano rishasha sont contenus dans ce ministère ari de muri ubwo réconciliation. bukozi bwo kuzuzwa n'Imana atari byo gusa ariko n'amasezerano y'isezerano rya kera hariho igice cy'isezerano rya kera cyari cyagezwe icya kabiri yari amasezerano yose y'ubuntu bw'Imana azoza kuri ba bandi bazokwizera umwami Yesu Kristo. Et il était écrit, haranditswe kandi il est écrit haranditswe que ceux qui n'étaient pas mon peuple, abatari ubwoko bwanje abatari ubwoko bwanje bazokwitwa abana b'Imana nzima abatandondeye nzoreka bamenye bandonye. Isezerano rya kera ntirivuga gusa icagezwe no gucirwa kw'iteka oya ni igice kimwe. Hariho amasezerano amajambo y'isezerano ayavuzwe yatangajwe igihe umwami yazo bwa mbere kandi n'uno munsi akivugwa. Turabishimira Imana turibuka yuko umwami mu buntu bwiwe bwose yerekanye hano iminywa amazi ibiri yari hejuru y'inzu hano yakora umusaraba imbere aravuga ati negera
ndasezeranije de mon alliance en ce temps. isezerano amasezerano yanje yose ndayamaramaje hano ni ukuvuga iki isezerano rya mbere n'irya kabiri ku musaraba w'igorogota imigisha yose imana yari yarasezeranye kuva ku ntango gushika ku mpera Que devons-nous dire à ce sujet? tugomba kuvuga iki muri ibyo bintu twavuga tuti mwami Ne sommes pas dignes de toute ta grâce. ntitubereye Ne ku sommes buntu pas bwawe dignes de nous ntitubereye présenter devant ta face. kuza mu nyonga Car hawe tu es un Dieu kuko saint, uri imana en yera présence duquel seule la aho sainteté gusa peut ukwera subsister. ushobora guhagarara Puisse-t-il nous aider, ushobore nous kudufasha bénir, toucher uduhezagire nos cœurs kore ku mitima et nous yacu donner un profond uduhe désir inyota d'expérimenter sa grâce y'ubwina tugire et umwimenyerezo recevoir w'ubuntu la bwawe puissance de son turonke Saint-Esprit. ububasha bwa mpwemu wawe yera Amen. amen amen Levons-nous et prions. turaguruka dusenge Remercions-le pour ce qu'il a déjà fait tumushimire kubwo ibyo amaze et gukora pour ce qu'il fera encore. n'ibyo Que azobandanya personne gukora ne gukora reparte ntihagire umuntu asubirana Que chacun inyuma reçoive iminwa de iminwa cette misa ariko déclaration, umwe wese reçoive de sa parole yakire ijambo dont nous avons yakire ico besoin, dukeneye que ico nous devons avoir dutegerezwa dans ce kuronka temps, muri kino en ce gihe moment. muri kino Car sa gihe parole, kuko ijambo ryiwe tout ce que chacun devrait. harimo ico umwe wese agomba kuronka Dieu est imana présent. irahari Nous sentons iri twumva sa yuko présence. iri ngaha Il est ici. iri hano kugira ngo isohoze ijambo Il ryayo est ici. iri pour hano bénir. kugira ngo ihezagire Hallelujah. haleluya Remercions nihashimwe le Seigneur. nihashimwe umwami Père twese Céleste, tumushimire data wo mu Nous te ijuru remercions de tout turagushimiye n'umutima wacu wose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro o mwami uno mwaka urageze ku mpera yawo turaraba inyuma ko twabaye umugisha kuri runaka kubw'amajambo yacu o mwami ushobore gutanga ubuntu umana mpemu wawe yera abe hagati y'ubwoko bwawe nk'uko twabisomye twabyumvise kenshi wowe ubwawe waravuze uti mpemu wanje araganje hagati yanyu haleluya byose bikorwe na mpemu wawe yera impano zose inyigisho zose uburongozi bwose ikintu cyose coshika ico cyose gikorwe bwa mpemu wawe yera haleluya uzoshobora guheraheza igikorwa cyawe ubu kandi uri hafi haleluya usige izino nzabya zose zigire mwami igikorwa cyawe kugira ngo tutagire umwitwikiro dutangaze ubwiza bwawe dutangaze ijambo ryawe ishuri kugomba kwawe dusoze ibikorwa byawe gushika tuki hano ku isi haleluya abantu bashobore kuraba babone kristo muri twebwe mu majambo yacu no muri kamere kacu muri bintu byose turabigusavye mu izina ry'igiciro ryera ry'umwami wacu yesu kristo haleluya haleluya oh mana oh mana attire-moi plus près unkwege unyiyegereze Sauveur, mucunguzi rends-moi saint ungire uwera comme tu es, nk'uko uri car tu es si riche. kuko uratunze cyane unyuzure mu rukundo rwawe Imprime ton image dans mon cœur. usohore ishusho yawe mu mutima wanje unyeze rwose unkwege unyegereze wowe mucunguzi unyeze nk'uko uri uwera uri umutunzi unkwege unyikwegere ku Señor unyegereze mwami we mucunguzi ungire uwera nk'uko uri umutunzi unyuzure mu rukundo rwawe usohore ishusho yawe uyishyire mu mutima wanje ishusho yawe uyishyire mu mutima wanje mana mana
mu mutima wanje. Haleluya.